ndibuka mbwira abantu nti Paris Saint-Germain ni equipe ikomeye. Ndabyibuka mbwira abantu ni PSG ni equipe idasanzwe, ni equipe ikomeye, buri wese hano kwisi abwirizwa gutinya bivanye n'ingene iyi equipe ikina. Paris Saint-Germain ku kibuga cy'umugwa Liverpool yagiye ifise ideni ry'igitsindo kimwe, ivuga ati uko biri kose, uko bigenda kose, Liverpool Anfield de Stadium biragoye ko dushobora kuhatsindira. Meme na Liverpool ubwayo yavuga ati uko biri kose iyi club twatsindiye mu gihugu cy'Ubufaransa ntishobora kugira iki, ntishobora kuduhagarika. Abantu batandukanye ku isi nabonye basa nabaguye mu gahundwe bivanye n'ingene umugwi twa Liverpool uvuye muri Ligue des Champions, beshi bawuha amahirwe, abandi baca baragaruka bavuga ngo nta Mosara, nta Sadio Mane, nta Firmino bafise, nta Fabinho bafise, iyi Liverpool ntishobora kugera kure. Kakandi bavuga ngo muri Ligue des Champions ni gikombe c'abihanganye, ndavuga babatama bafise experience, ukongera ko n'abajene ku maposte nka yose bameze neza. Hari abantu batahuye bati Guhara Keria numwe mu bakinyi yaguzwe akenewe mu mugwa Paris Saint-Germain. Ati mugabo kuba bafise uwitwa Guhara mu kibuga, Paris Saint-Germain nyuma yo kugira Guhara bakaba bafise abasore bagiye batandukanye, harimo Kanginli, Zaire Emery, Gonzalo Ramos, Lucas Berardo, Desire Doué. Bati ni kimwe mu kintu gishobora gutuma iyi club yonagera kure. Ibaze ino miri irimo Joao Neves twamenye mu gwa Benfica de Lisbonne, katikati uwanjani akabari Vitinha, Fabian Ruiz twabonye mu guserukira igihugu wa Spain yaciye muri Naples akabari mwiyo miri. Imbere Ousmane Dembele bamufise nk'umukinyi ashobora gukina ku numero 9, bamufise nk'umukinyi ashobora gukina ku ndwi, ashobora gukina 11. Badrey Barcola bashobora kumukinisha 11 canke bakamukinisha ku ndwi, mu gihe Guhara Keria mwibafu baca bahamurekera akabatumberanye na Nuno Mendes ndetse na Fabian Ruiz. Aho rero iyi equipe navuga ngo yaratomboye, yarose William Pacho, inaronka captain mwiza Marquinhos. Ngo Paris sintinya kubivuga Clovis. Muri no Ligue des Champions niyo equipe usanga ifise umunimero ndwi ateye ubwoba. Inyuma yo kugira umunimero ndwi ateye ubwoba ugasanga bafise na nimero 2 ateye ubwoba. Badrey Barcola ndetse n'uwitwa Shirafu Hakimi. Hagati ya Shirafu Hakimi none mugabo azwi ku izina rya Barcola uhasanga Joao Neves ni ya jetri yangirere. Aho uko abakinyi baba batonze, uko Luis Enrique aba yabatondetse, ubwirizwa gusangamwo inyabutatu. Ni equipe yuzuye kuburyo ushobora kuvuga ati iyi nyabutatu ni babandi bo kukurangiza, ni babandi bo kukuvuna, ni babandi bo kukuruhisha, ni babandi bo kugukina ibaro bakayikurusha bivanye n'amatara bafise, bivanye n'ivyo bagiye bakora mu mego yabo. Tubanza tureke Marquinhos yarose William Pacho ashobora gukinana neza. Ibaze ino nyabutatu isonga rigizwe na Vitinha, imfuruka zibiri William Pacho ndetse Nuno Marquinhos. Vitinha ntakureka ngo winjire mu ruhande rwa Paris Saint-Germain, ahubwo Vitinha aba wa wundi akoresha ingufu nyinshi, agakoresha n'ubuhinga bwinshi kugira ngo akugumize mu rugi wawe, ugumukinira mu rugi wawe. Hanyuma uwitwa William Pacho ndetse na Marquinhos bameze neza, baza gutuma uwitwa Donnarumma nawe amera neza, akaba asanzwe ari wa munyezamu muri kino gihe avuga ati experience ndayifise
nyuma yo gutwara igikombe muri Isezeregwa naravuyeyo mvayo ku buntu nza mu mugwa Paris Saint-Germain nije munyegoro usamira igihugu c'Ubutaliyano ndi muri Ligue des Champions iyi club icekeneye ni Ligue des Champions afise inspiration ku rukino rwa yarafise inspiration ku rukino rwa retour bakina na Liverpool avuga ati umunyezamu Alisson Becker niwe yabaye mwiza. Alisson Becker yaraciye mu gihugu c'Ubutaliyano nanje naraciye noneho mu Butaliyano ni muhira ngiye mu Bwongereza twarabonye bati bokuru twa muri Ligue des Champions barokora Real Madrid pourquoi pas Donnarumma nawe atari kurokora umugwi uzwi ku izina rya Paris Saint-Germain yabikoze pe cyane. Liverpool yabuze ikiyaga imbere y'Abafaransa itegereze atuzanire Landry schema tactique barimwo atuzanire schema tactique barimwo aduterekere ariya kuri ecran nibaze yuko nabo kuri YouTube bashobora kuba babibona. Luis Enrique afise equipe nzima mw'abantu narabibabwiye sinzohengeshanya kubivuga abantu turi kumwe mu mbabarire cyane ku kintu ca Kamavinga na Pedri nimuhavure mubabara vraiment nimuhavure mubabara mwumve ngo muri deba nta opposition ntibishobora kuryoha hari n'ababitaho babwirizwa kubitaho Pedri genda raba umupira ugwega ariko ndarubona ntari kumwe nande na Kamavinga nta nabusa mugabo muri opposition mwumve ngo kugira ngo ni opposition iryohe tubwirizwa kudebata nshobora kudebata mu mafuti suko none canke nka debata muri vyo mu vyukuri siko gikuru nukiki gikuru nuko tuza kuba tugira conclusion nziza twasanze Pedri ari hejuru ya Kamavinga nta kibazo na kimwe si kweli nivyo dusanga Rafinha hamwe dutanze Ballon d'Or niba Mosara yatashe kocha tuyihereza Rafinha Mbappe tukamubwira ati musore Rafinha yarakoze kukurusha cyane tukabwira aranda ati musore Rafinha yarakoze kukurusha twasanze umukandida wa Ballon d'Or wo ku rwego rwo hejuru canke ku rugero rwo hejuru ari uwitwa Rafinha kurusha uwitwa Kylian Mbappe ariko umwaka uracari muremure twabivuze uno munsi hamwe Kylian Mbappe azoyitwara ejo canke igihe yejo ntimuze mutugore. Reka rero ngaruke ku iki kintu abantu muri YouTube tujane twige baro abantu muri YouTube tujane twige baro ndakunda filozofi yawe Imana mushobora byose guhezegire komera nshuti yaje merci beaucoup ugumize uko nyene ako nta kuntu wabicurura Landry ukayiduha ishinze ku buryo Liverpool tuyisanga hejuru hanyuma Paris Saint-Germain tukayisanga munsi ishinze niho sawa nukuvuga ngo mu nkundire duhere mu izamu Luis Enrique avuga ngo ngire ngucurike ndagucurike mu isekuru burya umuntu yagushize mu isekuru agaca gufungira indani mu isekuru udaciye hejuru aho yafungiye uvuze ngo ugire utobora mu ruhande ntutobora aho isekuru ishinze canke ayishingiye cyane. Ico ndiko ndavuga Liverpool yisanga iri hagati y'abakinyi bagera kuri batatu abo bakinyi batabwirizwa kubaho mu kibuga atamupira bafise ni ngombwa uwitwa Marquinhos na William Pacho na Donnarumma bakore akazi bagakorera uwitwa Donnarumma bavuga ngo turaza kuba dukora ibishoboka byose Donnarumma ashikigwe n'imipira mike. William Pacho na Marquinhos bagaragara nk'abantu b'intege nke mu bintu bijanye no kugumana umupira muri Paris Saint-Germain meme na Donnarumma mugabo agerageza urabi
nubundi iguma ari ya nyabutatu. Nimba twafata inyabutatu isonga ribe Donnarumma, y'amasonga abiri acaza abe uno mugabo azwi ku izina ryande William Pacho ndetse na Marquinhos. Muri kubibona noneho era abakrovisi no tactique ushima rimbi raba uno murongo uva ngaha Donnarumma, Rafinha, Dembele ni systeme y'abakinyi bagera kuri batatu. Hanyuma ucuza ngaha kuri Donnarumma, Marquinhos ndetse na William Pacho ni systeme nyene y'abakinyi bagera kuri batatu cyane. Nukuvuga ngo ingena bapanga mu kibuga hose ugenda usanga ari abakinyi bagera kuri batatu. Reka tuve kuri uno mugabo azwi ku izina rya Donnarumma. Nukuvuga ngo uvuye kuri Donnarumma, Vitinha ndetse na Dembele urabona yuko ari abakinyi batatu. Nukuvuga ngo umupira wavuye kwa Donnarumma ukagira ngaha kwa Vitinha banza urondere profile yiwe n'umukinyi akina gute, akinisha inguvu, qualité technique, n'umukinyi afise frappe, n'umukinyi ashobora gukrea uburyo bwo gutsinda, ashobora gutanga passe ya nyuma. Tugerero kwitwa Ousmane Dembele. Nimba Dembele ageze ku rwego guko Paris Saint-Germain ishobora kumukinisha nimero 9, attention mes chers amis, aba winga ba Paris Saint-Germain bari ku rwego rwo hejuru. Uyu Dembele ni umwe mu bakinyi twamenye bashobora kugukinira indwi neza, bashobora kugukinira nimero 10 neza, twamenye bashobora gukina nk'umuwinga. Imbere hari uwitwa Aubameyang, ku nimero 9 hari uwitwa Aubameyang. Ku nimero 9 za Barcelona hari abagabo bagiye batandukanye, twarabonye bitwa ba Suarez, twarabonye abasore benshi bagiye batandukanye bagiye baca kwa Barcelona bagaca ku nimero 9. Muga Ousmane Dembele bakamureka ku ruhande kugira ngo barabe yuko byoshobora kugenda neza. Dembele mukinisha 9, igitsindo yagitsinze kandi ateye match nziza. Kuvuga ngo Donnarumma, Vitinha, Dembele umurongo ugoroye hariya murabona yuko ari abakinyi batatu. Ukitse rero mu rumpande, ukitse mu mpande uza gusanga una mugabo acarekera espace, icyitwa espace uri kukibona ngaha. Iyi espace ubona hano niyo espace igaragara kwande kwa Nuno Mendes. Kivuze ngo uwitwa Fabian ndetse na Joao Neves bakina hagati hano, bagafashanya na William Pacho ndetse na Marquinhos. Hanyuma uwitwa Vitinha wewe acaduga agafasha uwitwa Dembele. Muri uko gufasha Dembele, Vitinha bari kasa n'ukina inimero 10 mugabo ari kuri 8, uwitwa Dembele agaca kina nk'umufonefu. William Pacho, Joao Neves, Fabian Ruiz inyabutatu. Turacari kumwe? Kuva kuri Neves, Fabian Ruiz, kuva Raskeria abakinyi batatu. Kuva kuri William Pacho, Vitinha, Dembele abakinyi batatu. Kuva kuri Donnarumma, Vitinha, Dembele abakinyi batatu. Kuva kuri Donnarumma, kuva kuri Marquinhos, Joao Neves, Barcola abakinyi batatu. Kuva kuri Vitinha, Joao Neves, Barcola abakinyi batatu. Uri kubibona? Iyi shema tactique rero tugende kwa Liverpool ntayuza gusanga nibikunda eheraba kuva kuri Alisson Becker, Dominic Szoboszlai abakinyi batatu. Kuva kuri Virgil van Dijk, Makarista nta wundi mukinyi. Kuva kuri Robertson ndetse n'uno Luis Diaz abakinyi babiri. Kuva kuri Trent Alexander, kuva kuri Mosara abakinyi babiri. Kuva kuri Konate, Gravenberch abakinyi babiri. Wumvise? Ani Liverpool yari isanzwe ari na joro. Ni umukenyero wa Luis Enrique. Agupangira babakinyi babakira men babandi uhagarara n'abakagukubita ikintu ukisanga ipoto riko riranyagara. Les amis, nimba ufise umumenyereza w'umugenzi genda agusubiriremwo canke umuganirizo mubwira uti gute Luis Enrique apanga ibintu nk'ibi mu kibuga, aho usanga ikibuga cuzuyemwo tactique y'abakinyi batatu gusa, ariko wagera kwa Liverpool ugasanga hose ni babiri gusa.
cyane ikintu cansize kivuze ngo uno musore azwi ku izina rya Diego Jota yisanga ariko arakinira hagati ya Vitinha, Willian Pacho ndetse na Marquinhos aracaye. Uwitwa Makarita yisanga ari hagati ya Vitinha, Wao Neves ndetse na Ashraf Hakimi. Uwitwa Luis Diaz yisanga ari hagati ya Neves, Hakimi ndetse na Marquinhos. Uwitwa Robertson ntiyaduga kuko Ashraf Hakimi acaza gukinira hano, uri kubabona acaza gukinira hano aha. Hanyuma uwitwa Nuno Mendes agakinira hano. Ni ukuvuga ngo arazi ko afise abakinyi banyaruka babwirizwa kuva kuri zibiri canke kuri zitatu akabasigira umwanya wo kuza baragiriramwo iki, baragiriramwo amadeplacement. Show ya Luis Enrique yariteye ubwo mwijoro. Liverpool ibiratashe, abakunzi ba Liverpool barababara. Alisson Becker yabaye omdi match mu rukino rwa mbere, aburi imbwa n'imbwebwe. Clovis ndashaka utubwire kuri Ousmane Dembele kuva yubatse urugo, kuva avuye muri FC Barcelona ibintu biri kugenda neza. Ousmane Dembele wa Paris Saint-Germain muri kino gihe mu nkino 36 afise uruhara mu bitsindo 36 nyene. Dembele rino joro nkitangura kuraba match navuze nti Dembele inzozi zibe zishobora kuba zigiye gupfa. Inzozi zibe nazo sizindi. Yaravuze ati Yipfuza kuzohura na FC Barcelona. Navuga nkayereka impamvu yandekuye. Nkayihora. Nkiraba rero match navuze ati Dembele aremera ko inzozi zibe zigarukira imbere ya Liverpool. Ariko ni Dembele abifashijwemo na Paris Saint-Germain. Bavuye imbere ya Liverpool berekisi ko bishoboka ko babandanya. Kandi ndavye umupira bakinye nabonye ko Dembele inzozi ziwe zishobora kuba impamo. Birakunda ko Dembele, Ousmane Dembele ashobora guhura na FC Barcelona ko yabyipfuje inyuma yo kurenganira equipe ya Liverpool. Ni ibintu nashize mu mutwe ndiyumvira nti koko Dembele, Ousmane Dembele canke Paris Saint-Germain na Luis Enrique bayo arava imbere ya Liverpool gute ko Liverpool yateye ikirenge. Igihe Paris Saint-Germain yagombora igitsindo cabo ca mbere nabwiye abo twari twicanye nti runo rukino byose birashoboka. Runo rukino byose birashoboka. Bamwe bati eka Liverpool iratsinda Paris Saint-Germain. Ariko umujyo babivugamo ntaraba impamvu yotuma Liverpool dukosore gato Clovis. Bayern yahagaritswe na Bochum ejo bundi 3-2 bifise rouge. Ariko abantu bavuga ngo ntibasoswe kuvuga ngo urabishe, ahubwo azoze bavuga ati urihenze cyane. Pan urabishe. Niko biba bimeze. Ndabibonye ariye. Yego. Ni kuvuga ko nta mpamvu nimwe nigeze mbona yotuma mvuga ko Liverpool yova imbere ya Paris Saint-Germain. Nayirondeye by'ukuri ndayibura mu kibuga. Nabona imipira niya mipira yabo umwe ibiri kabiri ashitse mu igori. Ariko babura determination. Twabuze Monsaro no mugoroba. Aka kantu ki tactique ya 3-3 Jaka kantu ngire ndagafotore. Twabuze Monsaro no mugoroba. Tubura Louis Diaz. Iyi tactique ngire ndayifotore kandi ndagenda kuyiga. Ndayiga bikwiye. Tumva no isobanurira abantu ariko biragoye ko boyi have set up bro.
mwe mwibaze vy'ukuri iraba kuva Kvaratskhelia Dembele Barcola abakinyi batatu siko Barcola Neves Hakimi abakinyi batatu Marquinhos Vitinha Dembele abakinyi batatu Nuno Mendes Fabian Kvaratskhelia abakinyi batatu Fabian Ruiz Vitinha João Neves abakinyi batatu Luis Enrique ntabwo umengo n'abakinyi 11 mu kibuga no umengo yagupangiye abakinyi barenga 20 canke 25 sinzi ko buri kubibona hanyuma wiba abantu merci beaucoup Landry abantu babirabe neza raba Hakimi Ruiz Kuvara batatu raba Kuvara Dembele Barcola batatu raba Neves Vitinha Ruiz batatu raba Mendes Neves Barcola batatu raba Pacho Vitinha Dembele batatu raba Marquinhos Ruiz Kuvara ni nkuko rero buri ushobora gufata eraba mwino systeme ya Luis Enrique raba mwino systeme ya Luis Enrique ico bigusaba yuko wewe urubunyeza muzi gukinisha ukuguru ufate kajyaga pariti karimo Hakimi gati hari inyuma kajyaga pariti karimo Hakimi gati inyuma uca ufata ni Richard uce ufata Richard Munga bw'ivyuma ndamushimire cyane ufata kanye Hakimi umukure muri kijya kibuga ucufata na Mendes umukure muri kijya kibuga uri tayari hanyuma ucufata Donnarumma igiye Paris Saint-Germain ibifise umupira umuduza hagati ya Pacho na Marquinhos usanga ufise aba defenseur batatu baba winga fata ko rero baduza hari mu kibuga Neves na Ruiz bagarutse inyuma gufasha Pacho na Marquinhos hama ucufata Vitinha yuko yafashe uriya mwanya wa Ousmane Dembele nawe ari muri surface yande ya Liverpool ni ryari umupira uzogera mu izamu rya Donnarumma biba bigoye ubundi je ubu biba bigoye kabisa iyindwi ndayihariye Luis Enrique nze uno mu Espanyol afise cyitwa experience cyane deja urumva ni schema tactique ivuga iririmba ifise gitari ifise inanga ifise battery iri mu munyu n'amavuta ikosoye Rezam bana muza kwa mwitambiki Paris Saint-Germain ntabwo iyobowe na Mbappe si ya indi yari iyobowe na Messi canke Neymar ni Paris Saint-Germain y'abakinyi nta mazina maremare bafise ariko babakoze ni Paris Saint-Germain nabonye bunze ubumwe bari solidaire cyane nuko rero Madrid